Karibu cyane bakunzi ba Fresh TV, muracyari kumwe kandi na Frank's Cooker. Kuri uyu munsi tugomba kubaha ibindi bintu bishasha. Turagomba ko tubahindurira. Twarabimye ko tuguma tubazanira di nouveau chaque jour. Donc no munsi tuzakuba dufise côtelette de porc. Iyi nayo ni inyama y'ingurube ariko yo ku rubavu. Inyama imeze neza cyane. Nakabona karameze neza cyane. Kaza kuba kameze nka steak. Mucha bimubona rero ibirungo navyo biza kuba bigize ni paprika, iyi ni oregano, iyi ni cumin, iyi ni muscade, iyi ni carotte, iyi ni celery, ibitunguru bitukura, aye, umunyu wacu na soya sauce. Tutiwe turateba ibi nivyo biza kuba bigize recette yacu, tumuce tuyidirija directement ku ipanu kugira ngo dutangure gukora mise en place y'ibintu byose. Ntangure inyama yanje kuyikubita kugira ngo ize kutworohera mu kuyiteka. Iyi ni ifu. Ndabona ndaheje kukubita ya nyama yanje. Ubu rero ngomba ntangure kwa sezona n'ama epice yanje. Ngomba ntangure kwa sezona. Iyi ni paprika. Ikiyiko kimwe n'inusu canke kimwe za kuvana n'ukuntu inyama yawe imeze. Oregano nashizemo cumin, muscade, chumasa kugira ngo ibi birungo byose byinjiranemo. N'amavuta yacu dushizemo kugira ngo vya birungo byose twashiramo aha biraza kudufasha yuko bica bigerageza kwinjiramo indani neza. Kandi murabona yuko steak yacu irameze neza, yamaze guhindura irangi. Niyo twagira kuyishira ku ipano mucamuza kubona ukuntu twakoze bimeze. Aha kandi ndashiramo soya sauce. Mbace nshiramo n'umunyu mukenya. Ubu tugomba dukore recette rero tuyitangure. Shirako amavuta ku ipanu. Tushirako za nyama zacu. Mbandanya n'igitunguru. Murabona ko size nagize ya carotte ari nini, n'igitunguru ni kwa kundi nyene. Tuba tugomba ko byose biza kuba bigaragara. Ni celery nayo ngo mbanze ndayikata. Inyama zacu ziriko zirafata irangi, niko murabibona yatanguye kuba badigeonné. Rero tugomba duhindure ku yindi kote kugira ngo naho hashe. Aha rero tugomba tuza gushiramo yama ingredient yarasigaye kugira ngo bize kumera nk'ibiza kuhava bishana. Kuko dukeneye yuko makaroti yacu nayo naza kuza afise izikurezi nk'izi z'inyama. Izo nyine turazidepoza ko un à un kugira ngo duze guprofita. Ndashizeyo bya bitunguru bitukura ko ndagomba yuko ubunye bitangura kwinjirana. Zimwe za celery zanje.
gushyiramo na kaka aye kari kasigaye. Igisigaye ni uko ufundikira kugira ngo bibe mijote neza, tuca tuza duhindukiza vyonyene. Posete yacu urabona yuko byatunganye, hajemo isupu kubera iki umuhisha ko twayifundikiye. Posete twomba tuyidegiste gatonya kugira ngo turabe ko ngomba dukuratire kuri dressage y'inyama zacu, turadepoza imwe imwe ku yindi.